muga rero nkaguma mbona umenga wapi mu nyuma rero niho naja mu gihugu ca Kenya muga kuva kera nariyumvamo cyane ibintu vya video production narabikunda gose maze rero kuja muri Kenya ndaronka opportunity ndabyiga ndabiheza ariko sinashoka nca ndabikora ubwo nyene natangiye gukora ama video muri eglise nasengeramwo ibiganiro bya pasteri buke muganza gusanga byukuri impano numva indimwo numva nyene nkunda niyo kurusha bya bindi byose nagerageje cyamvuga ati rero ni reka nkurikirane nyene uwo mwuga ca ndagukurikirana kugeza no saha rero urantunze urumva ndafise umuryango. Amen. Haleluya, shalom banyagwaruka abajeni bose bakadukirana hano ku Impamba TV. Tumiganiro tugwaruka gica kino nyene channel yacu Impamba TV hanyuma nkabadi Papa Teddy mwiganiro nkuko mubimenyereye uno munsi tugiyoganira ku ingene ugwaruka rushobora kumenya impano rufise. Hanyuma ni kimwe mu bibazo byinshi cyane umuntu yibaza umunyarwanda yibaza akunda kwibaza. No munsi rero mu kudufasha kwiyumvira no guterera mu vyiyumviro kugira ngo umwe wese ashobore kwimenya no gutora ico Imana yamuhamagariye kuko nta muntu numwe hano ku isi yaje agaragara. Turi kumwe n'umutumire wacu. Umutumire wacu mwebwe mwashaka kuba mutamuzi ariko numukozi w'Imana aza kwidondora umukozi w'Imana cyane adufasha kugira ngo ibiganiro byacu bishobore kubashikira. Yahora ari inyuma ya kamera uno munsi ari imbere ya kamera na cyari mutoya mugabo washaka kwidondora umumenye cyane. Karibu cyane mutumire wacu. Murakoze cyane. Nitwa Eric Nzoyisaba. Abenshi barakunda kubona kuma video nkora Eric hama nkashaka na N. Iyo N ni Nzoyisaba. Sinshaka kubyandika byose kuvuga uno munsi rero ndanezerewe kubona mwanyumviriye ko mukantumira. Hama kubakunda gukurikirana ibiganiro by'Impamba TV nije ndabikora uno munsi ndawe ngombwa ko nzanaje ngaha. Murakoze cyane. Murakoze gose Eric, wakoze cyane kumvira ubutumire bwacu. Nawe nyene ndamuravye inyuma ya kamera uko nawe ari gukora mu mpano yiwe. Atatubwira ingene umuntu yagwaruka ashobora kumenya impano rufise. Nagomba kubaza Eric ninde? Eric arubatse acari umujene? Eric bimeze gute? Okay. Eric arubatse ndafise umugore n'umuhungu w'imyaka 3, umusore w'imyaka 3. Turiteze kandi n'akabebe mu misiza imbere. Haleluya. Umuryango wa Eric utera waka cyane asa umusore w'imyaka 3 n'akabebe cyane kandi aho kari mu rugo rugendo narabatereshaje umugabo ariko araza Imana kuko Imana si kugufi Eric ko kumusanga hari azoshikaniza cyane gose. Amen amen. Eric rero none kugira ngo umujene amenye Imana afise kugayibaza ko yo bigenza gute? Novuga cyane mbanje gushima kwanze ngene mwanyumviriye ko mukantumira. Ikintu kinini gituma muri no misi yacu canke no mu misi yaheze ugwaruka gwinshi rudashobora kumenya impano canke gutera imbere. Burya kugira utera imbere no kubanza kwanza kumenya ico igishobora kuguteza imbere. Nukuvuga uravuka ukiga ugakura kenshi kwishure no batubaza ngo wifuza kuzobiki umwe wese akavuga ico azoba ariko kenshi urasanga imbere utabaye ico wifuza kuba. Ariko kumenya impano rero yawe nukubanza kwanza kumenya kwimenya wewe ukamenya ibyo ukunda. Ubonye ibyo ukunda washobora kuvuga ati by'ukuri iki kintu ndagikunda cyane kurusha ikindi. Mu gihe ubonye ikintu ukunda kurusha ikindi nk'akaroro ushobora gusanga nk'umuntu ugasanga mu bwana bw'umuntu arakunda gukina umupira, arakunda gutora nk'ibikopo akavuza umenga ariko avuza ingoma, ugasanga arakunda kubaka utuntu. Ubukebuka ugashobora kugenda umenya impano y'umwana. Amaze kwiga rero agakura akamenya ubwenge urashobora gutangura kubona
ibyo akunda uwo muntu nyene canke nawe n'ubwiwe akabona ibyo akunda kurusha ibindi uca utora rero cya kintu ukunda kurusha ikindi ukaca ukurikirana icyo nyene kenshi kiragushikana ahantu heza. Urakoze gose, avuze neza Eric yuko umuntu araba ikintu akunda kurusha ikindi akaba aricyo acha kurikira misi yose kandi yavuze mu ikindi kintu ko usanga umwana akunda kuvuza ibintu nwega Eric umuvyeyi mwega abavyeyi murafise uruhara mu kurongorera abana banyu kuco Imana igomba kubaba wowe wamukurikiranya akiri muto ukabona ibyo akunda peut-être cyane amaze gukura sinze ko bihinduka. Navuga nk'abavyeyi turagira uruhara mu mikurire y'umwana canke turagira uruhara mu bintu umwana ashaka gukunda canke kuzokora. Ikintu gikuru no kuvuga umwana ashaka gukunda ikintu akiri muto yamara gukura ugasanga arahinduye. Sinzi kuraraba kenshi nk'umwana ashaka gukurira mu idini ry'abavyeyi basanze bari mu idini rimwe n'uwo mwana muga mu nyuma amaze gukura amaze guca ubwenge akavuga toya jengiza amahitamo yiwanje shaka nsengere mu idini kanaka niryo mbona menga ndarikunze kurusha. Nico kimwe rero n'impano. Umwana ashobora gukura akiri muto yo gusanga akunda ikintu kanaka amaze gukura agahindura. Kijya kintu rero kumbura ashobora kuba yaragikundishwa n'ubwana ariko mu nyuma akaza kubona ko menga ntikimwenteresa cyane amaze gukura ugasanga arakunda ikintu kanaka cyane. Rero umaze kubona mushigikiye muri kijya kiri umwana ukabona atangiye gukura aratangwe kucikuramo atangiye gukunda ibindi gerageza rero umushigikire muri za mpano zishasha atangiye kubona muri we no gukunda umushigikire muri bijyanye n'ubona ariko arashira mu mwanya munini cyane. Yego ni kubwanje niko ndavyumva. Murakoze gose avuze ko mu gihe etape yose uwa umwana ashaka ko umushigikire mu namuko abagezeko uvuga abavyeyi muguma hagufiya responsabilité canke ibyo umuvyeyi yakwiye gukorera umwana kumwibaruka gusa ariko no kumwigisha birimo no kumurera birimo no kumukurukiza no kumurongorera muco agomba gushikako muri etape yose y'ubuzima ugenda umwerekeza sizi gushika ryari bazogira ngo umuvyeyi wese arifuza yuko ingoma y'umwana wiwe yosumburukwa iyiwe haba mu mafaranga haba mu bumenyi haba mu kumenya Imana yani umwana agusumburuke umuvyeyi naje azagira umwana uramurekeza mu mana yose uko agenda yimenya nawe ukamurekeza. None Eric ni kiye kintu wamaze kuvuga ko umujene yimbonye amenye icyo akunda yakibona iyo cyakora iki? Ni ukuvuga icambere na mbere cyo umaze kumenya ikintu ukunda kuko hari ikiganiro nigeze kumviriza cy'umuntu ariko arigisha avuga ati hari ibihe ugenda ucamo ugenda bikurikirana mu buzima ukavuka ukiga ugakura hanyuma ugakora bishobotse hama ukubaka urwawe mu nyuma ugashobora gushika mu bigero byo gusaza hanyuma ugapfa umva bivana n'ingene Imana iba yarabipanze. Ni ukuvuga rero umaze kuja ku ishure nk'abo bikundiye bakaja ku ishure by'ukuri mu myaka 17 15 16 18 kugeza kuri 19 20 antuko nta muntu yovuga ngo sindamenye ikintu nkunda ngo sindamenye ngo ikintu kinyenteresa cyane kurusha ibindi kandi iyo niyo myaka umuntu aba akwiye kudesida kuvuga ati none ko nkunda umupira nongera nkakunda n'umuziki nongera nkakunda kandi nkaba numva abantu bavuga ngo umuntu ni byiza ko akorera mu mpano yiwe mbega impano yanje ni yahe. Rero benshi barabananira guhitamo ariko navuze guhera mu ntango uraraba ikintu ukunda kurusha ikindi n'ikintu wumva mbere ushoboye kurusha n'ikindi kuko urashaka kwihatira mu muziki nk'akaroro ugasanga uri kurihatira kuvuza gitari mugo wasanga by'ukuri ico kintu uri kucihatira ko ariko no muri wewe nikirimwo ugasanga mbere ni n'umuziki muri wewe mu bwenge bwawe ukamenga ntiwumva neza biflowinga bikurikirana nkuko burya umuziki biza mu mutwe nashaka kugerageza bikanga ariko ugasanga utoye agapira vraiment abantu bose bagakoma amashi bakavuga ati ego kabisa. Rero kurikirana ico kintu ubona ukunda kurusha ikindi naco ufata umwanya wo kuciga ufata umwanya ucige neza ufata umwanya wegere abagikora ufata umwanya ugira inshuti n'abagenzi abantu basanzwe bagikoreramwo kandi abantu cabereye umugisha cashikanye ku kintu ciza ubagira inshuti ubagira abagenzi hanyuma ugiha agaciro umaze kugiha agaciro uzoba wamaze
kugihitamo hamwe ugikore neza ugikore mu bwizigirwa hamwe no gusenga Imana uzosanga cya kintu by'ukuri kigutunze kikubereye umugisha usanga uri gukorera mu mpano yawe ushobore gutera imbere. Amen, amen. Arakoze gose Eric aravuze ikiganiro yumvirije hari ikiganiro Eric wigeze gukora cy'umukozi w'Imana Kamikazi ya kivuga ibintu bitandatu mu ibihe bitandatu umuntu acamo ibihe bitandatu umuntu acamo icyo kiganiro mbega acofasha ugaruka muno mwanya acumvirije iyo kibona go cyo kiganiro kiriho ngaha ku Mpamba TV ushobora kuza hano ku Mpamba TV ku searchinga kuri Facebook na YouTube muga ibiganiro byinshi biri kuri YouTube wanditse Impamba TV ucuraba amatitre ibihe bitandatu umwana w'umuntu ashobora gucamo n'ingeno byitwaramwo ingeno bibamwo Kamikazi niwe yagikoze no kuvuga urashobora kumvirizwa kuramo utuntu twinshi dushobora kugufasha mu buzima. Urakoze cyane gose icyo kiganiro turakibarokomanze uno munsi kugira ngo ibihe bitandatu mwana murashobora gucamo bizokugira akamaro wowe muje no kwabyumviriza uko yavuze Eric ubyandikire bitandatu mwana murashobora gucamo cyakoze no mukozi w'Imana Kamikazi bizogufasha cyane byongere ko kuri ibi two turavuga mu kiganiro cyacu namwe nabiheza kandi twese umubiri wa Kristo umwe no mutwe undi no kuboko undi no kuguru twese twase umubiri umwe none Eric ashaka ndakubaza directement nakasi korose wewe anako murasaza cyane witoye gute mu mano yawe wowe witoye gute kugira ngo ibyo bikora neza twese turagira chapeau ba kuba wakoze kandi wowe witoye gute amkite moyage Eric yitoye gute wisanga mu kintu kunanga kandi ukayikora neza cyane unjanye mu ntahe rero kuko yakoresha kuri pratique ibyo amateori ni cyane kazi yo tugiye wowe witoye gute bon novuga je rero nakoze ibintu nanje byinshi ntaritora je no kubwira narabaye mu musicien narabugije gitari gospel profile gospel kuko je nakuriye mu Shenge narabaye muririmbyi ndabigerageza nyene kubigira n'umwuga ndaja muri studio nda recording indirimbo ariko nkaguma mbona ati ibi bintu mbona ngo ahubwo nibyo kwiryohera iyo ndimo tujyabwira nyene cyane iriko kuri YouTube yanjye iriko umva narafata utuntu twinshi ndiga ibintu bitandukanye amemta nk'abandi mu electromecanicien nkakunda ibintu byo gukora amatara muga rero nkaguma mbona umenga wapi mu nyuma rero niho naja mu gihugu ca Kenya muga kuva kera nariyumvamo cyane ibintu bya video production narabikunda gose maze rero kujya muri Kenya ndaronka opportunity ndabyiga ndabiheza ariko sinashoka nca ndabikora ubwo nyene natangiye gukora ama video muri eglise nasengeramwo ibiganiro bya pasteri buke muganza gusanga by'ukuri impano numva indimo numva nyene nkunda niyo kurusha bya bindi byose nagerageje cyamvuga ati rero ni reka nkurikirane nyene uwo mwuga ca ndagukurikirana kugeza ino saha rero urantunze. Amen. Ahubwo dukurikirana tugerageza ku musozo kandi dukurikirana barumva yuko Eric yari mu bintu byinshi uko nawe uri mu bintu byinshi mugabo ntubikora neza nta makuru yabyo ufite byinshi cyane mugabo wowe yaritoye aho icyakunda cyane ataraciye we wese mbega muri Kenya wagiye aricyo ukurikiyeyo kwiga mu kuharonda muri Kenya wagiye aricyo ukurikiye kwiga nyene oya bonagiye nko gushakisha nyene ubuzima kurondera ubuzima nari nkiri muto niho nari nkeze ishure cyangenda mvuga ati kujya kuno umusore avuga ati ndondeze ngerageze turabe hariya naho nyene bimeze cyasanga mbere nabyize natevye gato kuko nabyize maze imyaka nk'itatu mbayo kuko birazimvye amashuri yabyo arazimvye no kuronka aho byiga biragoye muga mu nyuma naragize chance ndashobora kuronka uburyo bwo kubyiga ndabyiga hanyuma numva nanagiye nyene kurondera ubuzima ariko nsanga Imana irampa niyo chance cyo ndabyiga harakoze bose muri story Eric rikomeye cyane ko ndatawuramo ahino yarajeje arajabuka kurondera ubuzima
ahandi hantu mugabo aragumana umuhamagara agumana avuga ngo kwindi ngo umugabo afana imigambi yagumanye igicapo yagumanye impano yiwe aronse akandi kajyo acayibandanya cyane gose avuga kajyo cyane ko ivyo yize iyo mpano yiwe iramutunze yego nabwiza ukuri uco uzi gukora iyo barabarema izo cyamvugira ngo iguhezagire baza witora ico uzi gukora banza umenye amakuru yabyo hamuvyige ugwiza amakuru hama ukunde hamwe bisengere nakidashobokera ndashokera abantu imbere y'Imana birashoboka rero collègue wanje Eric mon frère sitwa kajambo kanyuma ogira abajene uko muri kamera neza cyane babwire niye aho mutima wawe naka secret cyangwa wo barivra kanyuma wabwire novuga cyane cyane nk'ugwaruka abagenzi banje urabona naje ndacarugwaruka sindasaza cyane ego nabone ya no kuvuga cyane cyane je narafashe ingingo ndava muri Kenya ubundi nga mu Burundi n'umuryango ndi hano ndiko nkorera mu gihugu no kuvuga benshi baravuga ngo akazi ntako imigambi canke kwi abandi nabo urabona nk'abategetsi bakunda kuvuga ngo mwironderera ibikorwa mukora leta nizoshobora guhakaza abantu bose jere kintu numva no tekerera urwaruka n'abagenzi banje no kuvuga imyuga niyo ubusigaye tunza abantu cyane ugiye kuraba pourcentage nini y'abantu batunzwe n'imyuga no kuvuga urashobora gusanga umuntu yagiye ku ishure agaheza ishure akava ku ishure mugo bacu usanga ntiyafashe ingingo yo kuvuga ati kuri aya mashuri yanjye afise nongere kwa kuga kanaka imyuga nshatse kuvuga nko kumwa ushobora no kwiga gutwara imoto cyangwa imodoka wo n'umwuga urashobora kwiga mekanike utabona aho yiga urashobora kuja mu buyenzi ugagira ishaka ukarondera abagenzi ugakreya abagenzi ugakreya abantu bashoboye ico kintu bakaba abagenzi bawe hama bakakwigisha buke buke nta muntu numwe nabonye ashobora kukumbanira mvuge ya mvugo y'abantu kubanira cyangwa kukwankira kukwigisha mu gihe abona ufise inyota yo kumenya rero utwuga duto abantu bakengera ntusanga dutunza abantu benshi ugasanga ngo waguma avuga ngo ndindiriye ndonka akazi nigiye ibyo nshoboye ibyo nigiye ibyo kwacu usanga amazi imisi myinshi ashomereye urumva usanga abayeho nabi usanga umuntu asaba ya bisi asaba ya mainite kandi ari umuntu akuze rero ni byiza kurondera kuga uko kaba kameze kose ukazoronka make yo kubaho birafasha kandi nta muntu azogutwenga amen murakoze gose bajene mwadukanye n'abandi bavyeyi kumbure mushaka gufashisha bahari bana banyu kandi ndakubwiye ko nawewe ubwatiwe ndakuze cyane ni birarengana kugihumeka watashokoresha impano ya office ubuke yuko na Mose Imana muhagurukije afise imyaka 80 nawe uracashoboye n'ufise 80 koresha impano yawe hagacira impano yawe waco wofasha ikakuzana amafaranga bikagenda neza ukakomeza kubaho no musaza bwawe bikagenda neza cyane gose Imana ibahezagire cyane nzi ko Eric yosenga asengera urukwako dukurikirana kazi umwanya murakoze imbere ko nsenga novuga abakunzi b'Impamba TV babandanye badushigikira abantu usanga bakunda ibiganiro byacu mu gusanga ntibaragira s'abonner cyangwa subscribe kuri channel ya Impamba TV babikore badushigikire hama bizogenda neza cyane hamwe n'Imana amen ego akoze gose reka dusenge Imana rero mwami Yesu turagushimiye ko abanye natwe muri kino kiganiro tugushimiye kandi ko abanye na Papa Teddy mu kugitegura unamuhezagira kubona yanyumvire ko akantumira no habwa icubahiro hamuhezagira n'abari ko barakurikirana kino kiganiro bose ubagirire neza abari mu bihe bitameze neza ubagirire neza abagwaye ubakize abari mu buzima butameze neza Mana ubibuke hama uzubukoze tubisenze mu izina rya Yesu Kristo amen amen murakoze cyane